ndibaza ko ni nkeza bahizi agakurikira jewe. So coffee shop abarundi bavuga ngo ni inzu y'ikawa. Inzu y'ikawa. Ego. Amazina yayo imwe ufise ni Bahizi cafe imenyereye ngaha mu gisagara abantu menyere ku kawa nayo niyo tuje gitandukanye na ya kawa. Ego. Ano musi turi kuri Raje bimeze gute? Large Burger ni gitangura novuga ko no buhinga bushasha bw'indya twazanye Bujumbura. Bamwe bari bamenyereye inkoko zitetse mu mavuta n'ibitungitani. So nazanye nshaka intura tubona mu mafoto. Kimwe cyo mu bazungu gibingaho. Reka tubibone basi wacu. Ibereye tubibone nka byari ku mafoto turashobora kubironka. Kandi dufise abantu bashobora kubikora. Ego. Speciality yacu ni imfungurwa z'abanyamerika nuko no uvuga. Kubera mu byo warabye sinzi ni hamburger z'abanyamerika tumenyere mu banyamerika. Nkizo bavuga ngo inkoko zo bashishe mu mavuta chicken fry uba tuzimenyere mu banyamerika. So ugacongereza ko ntabijya amafiriti ari wahinyanyuye ukundi ugacurenza ko n'ibyo kunywa biragoye. Abavuga ngo na mugabo yihayahayagwa n'abandi. Dufata ko bayizara umusore gushika no mwana. Ego ndi umusore ariko umusore amaze kubyara sadde ndi umupapa. Bavuga ngo aribona kibaje ngo ndi kujya vuga ngo umukobwa bayabyariye cyangwa kuri umwasi ndi mariye. Ariko ndafise umwana arakuze. Kibazo ko nibindi Imana izobihezagira kabisa. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umwe mu rwaruka usanzwe gukorera ibyabo. Ndakora mu kici. Ndakora mu Patrick. Amazina mitwa bandi. Abenshi bantazira Pichu. Pichu? Pichu. No Pichu. Ariko ku mazina abavyeyi bampaye ni Bahizi Abdallah. Bahizi kava kuri wewe canke kava mu muryango? Papa ni Bahizi, so na chef atizina rya mujyumuryango. Ariho byinshi bakunda kugira avuga ati Bahizi wanaka, Bahizi wande. Turabaza kugereza. Oge twagiye. Yasha. Je ni Bahizi wa Midu, nawo ni nyakwigendera yaragiye. Basi nk'ubu je nitwa Ndayisenga. Ndayisenga abandi niyo nkuru banyandi bishaka kubisoko bishaka kuri 4 canke 5. Twagiye. Okay, ndibaza ko ni nkeza bahizi agakurikira jewe. So, uyu munsi twaje kwerekana. Umwe mu rwaruka rwagerageje kwiteza imbere cyane. Ufise sinzi ko bakita ikibanza, sinzi ko navuga ko aga cafeteria canke ikibanza. Coffee shop yitwa ni inzu y'ikawa. Inzu y'ikawa. Amazina yayo imwe ufise ni Bahizi cafe imenyereye ngaha mu gisagara abantu menyere ku kawa nayo niyo tuje gitandukanye na ya kawa. Ego. Ano musi turi kuri Raje bimeze gute? Large Burger ni gitangura novuga ko no buhinga bushasha bw'indya twazanye Bujumbura.
bamwe bari bamenyereye inkoko zitetse mu mavuta n'ibitunguru indani, so nazanye nshaka ikintu turatubona mu mafoto. Kimwe byo mu bazungu ngibi ngaho ni reka tubibone basi wacu ibereye tubibone byari ku mafoto turashobora kubironka kandi dufise abantu bashobora kubikora. Ego se abatazi neza ni Avendiraje urenze ku kiraro harwande ya ni nakabare sinzi bambura ariko benshi bahazi no kuri zero. Just looking kiraro cyo hashikirwa nyene nabonye bagira ibintu byiza nakabi nabonye menga nikavuna cyane. Okay, icyumviro cyatanguye gute kugira ushobore kwiyumvira gutangura no magambo? Icyumviro cyatanguye umunsi ntangura kugurura abahizi nabo dufashanije. Twarakora ariko twatugara amasaha n'amasaha mu Burundi nyene kugara saa 4 saa 3 usanga saa 4 nta movement n'imikiri muri ville. Abagenzi barantelefona ugasanga mugenzi antelefoniye nka saa 6 y'ijoro saa 5 namaze kugara mbicugurura usanga birica ya movement y'abantu baba bagishaka kuja gutera amahanze kitusa. So niyo mpamvu nazanyereka basi nshire cya kintu gishobora gukora umwanya muremure naba abantu baronka kijya kintu cihuta. Specialiste cyangwa ikintu nyamukuru cyo muri no coffee shop nyamukuru gihari gitangura kuri byose mu fungo usanzwe utanga nyabago. Tuge specialite yacu ni imfungurwa z'abanyamerika nuko no uvuga kubera mu byo warabye sinzi na hamburger z'abanyamerika tumenyere mu banyamerika nkizo bavuga ngo inkoko zo bashishe mu mavuta chicken fry umva tuzimenyere mu banyamerika. So ukongereza ko nkabijya amafiriti tuge ariya wahinyanyuye ukundi ugacurenza ko n'ivyo kunywa nibaza ko umuntu anabishaka urashobora kumugira ateka we agatahana. Mu bisanzwe tuge ubonye ama restaurant y'inaha uricara ukaronka isahani iki mbwa mu Burundi nta concept nimwe ubona ko uworira ku kintu cya kintu wowe kiri isagenique. So niyo concept ya large burger cyake novuga ko urariye kintu wumva ko uri 100% safe, wumva ko ata mukozi ngo yoba yagicishije mu mazi mabi cyangwa atigeza gihanagura neza. So ni cya kintu wowe waririye ko uheza kigasubira kandi kikagenda. So kuvuga itangura no mwuga bisaba gutaha amasaha menshi cyane bwije kubera umukiriya aba ari umwami ntushaka kumusohora. Ni cyo kintu kimaze gushura avuga ataka kantu kananshikiye muri kino gikorwa nariko ndakora. Sinovuga ngo hari ikintu kibe kimaze kunshikira kuri umwanya. So juste gusa umuntu bavuga ngo icyo witumye uragikora kandi ukagikora n'umutima mwiza. Ntusubira kandi kwiyumvira ko warushe cyangwa watashe ijoro kubera ubu uri kurakora ikijya wonyine. So sinovuga ko hari ikintu cyangwa ariko cyo mbona ko setting novuga ko ari imbogamizi ahubwo mvuga ko byose biri positive sibikora uvuga. Ego muri umwanya tugeze ko ndabona ko ari positive. Nikimaze kwishimira kuri wewe? Kuri jewe biragoye avuga ngo na mugabo yihayahayagwa n'abandi. Dufata ko bayiza ari umusore gushika na mwana. Ego ndi umusore ariko umusore amaze kubyara sabide ndi bavuga ngo arora kibaje ngo ndi kujya vuga ngo umukobwa aba yabyaye cyangwa kuri umwasi ndi Marie ariko ndafise umwana arakuze kibazo ko nibindi Imana izo kumuhezagira kabisa. Ego okay, niya vision wari ufise kera nuno munsi uvuga ati jewe ndacyayiriko ndifuza kugira kuri no rugero, ndifuza uno munsi ndakorera kuri Cafe Bahizi naguruye indi branch ikorera ngaha kuri Avendiraje harwande y'ikiraro harwande ya resto bambura. Like ndashaka kuzogwiza no mu ntara hagati canke mu bindi bibanza. Muri ide yanje ndibaza ko Imana ifashije nko mu myaka 5 I want to be international. International ko si umaze
gukora ikintu cyo mu Burundi ukagishikana aha mu ntara hagati. So dushaka ko najya ryaje twatangurane rishika mu Rwanda, rishika muri Tanzania. N'umurundi avuye ngaha agiye mu Rwanda avuga kwa Ladbaga ndaza gusanga ya concept nyene nasinze mu Burundi. Ngiye muri Tanzania la même chose. Mu Burundi avuye Gitega agiye Muramvya la même chose. Agiye aha Rumonge aronka la même chose. Dufashije kabisa. Bibaza ko imanzo mashari bato cyane. Uranasenga? Ego, turasenga cyane. Jeve masini beshere vama. Kuna wewe kwipasika tu mugandi ko ndihanura tu. Ariko ndasengera live urazi ko usigaye biharawe cyane. Ego. Mukora kuva ryari na ryari? Ubu tugo turamenyeraza ko korera ko mu Burundi bitamenyereye mu bya 24 ariko my idea ni gukora 24 kubona ko umunyagisagara adashobora kuringa mu ijoro. Ashobora kubyuka saa 9 y'ijoro ashonje, ashobora kuronka, ashobora gufungura. Kuwa mbere gushika dimanche canke haracamwo pause. Iminsi yose nta munsi wo kugarubaho. Kubera nta munsi n'umwe inda ibura gusonza. Byarico kandi ndawibwira ico ngo nubwira ico wayirarije cyo yire cyangwa uyibwira icyo ugiye kwirondera okay like nk'ugwaruka ruko rakora cyane muri wa mugambo mukuru w'igihugu ubona gute hano irundi gwaruka niye impanuro bahereza mu byo gukora cyane impanuro no bahereza gwaruka tungana abo ndazi ko tumaze guca mu byinshi igikuru gusa no gukura amaboko mu munsi hanyuma nta n'umwe adafise umwuga twese baravukanye c'est tout simplement kumva ko wa mwuga wobesha kandi wokubesha utarinze gusohoka utarinze kujya handi na amahera ari mu Burundi bisigure ko guhera kuri 100 cyangwa 50,000 ushobora gushika kuri rugero nawe ugeze gute okay urabona ujya wa mwana adandaza ibiyo ujya mwana ikiyo kimwe acunguka kuyumba ico acunguka ku difra y'amarundi 10 si ayabitse neza mu kwezi kumwe abafisi 3,000 si afisi 3,000 mu kwezi mu mwaka afisa ngana si mu myaka 2 ayakwije arashobora kuva mu ya 50,000 akaja kuri 300,000 arashobora gutangura kakazembure akava ku kazembure akaja ku botike ava ku botike aja kuduka rimwe alimentation nawe kugira ushika aha byagenze gute jewe kuri nshike ngaha nakubesha natangwe ku mwuga w'ikawa abamenye abanzi narakoze mu restaurant icyatumye mpusa nibijya kuvuga ko ndiko ndakorera mu boss wanje why not me ashobora kwikorera icyo ni cyambere ama machine ari mu Burundi Samsung amahanga Imana dufashije twararonse abantu bigurisha ejo bashobora kugura mu Burundi so nafashe ibyo Imana yafashije ndaja mu kigihugu ifoke ndabikira ngayi wacu kujya bwenge narahuye hanze narahuye ku Mwarabu narahuye ku Muhinde narahuye ku Munyamerika why not nashobora kubushira iwacu why not nashobora kwigisha urundi rwaruka rwa twegereye ubu nigo hagwaruka canka abantu bashobora gufungura kubera ya creation yawe no munsi ufise abakozi bangana gute kuri umwanya tugitangura maze kugera ku bakozi 10 kuri umwanya abakozi 10 twatanguranye uba wiyumva gute muri no mwanya ku bwa mbere yari wewe n'inda yawe no munsi n'imiryango kuri cya cyumiro cyawe cyo yumva gute muri uwo mwanya kuri umwanya no kuri Imana ndashima Imana cyane ndashima Imana kumva ko ishobora kuma ubwenge bwo gukora asura kandi kumva ko bwa bwenge ishobora kupartager n'abandi ishobora kumva ko n'abandi bashobora kubukura ko inyungu ibe mu miryango yabo ibe muri leta parce que ndari amakodi so ego igihe wari kuri sinzi ko nabigira cafe kujya kuntu baba ariko barabigira sinzi terme yabyo technique
so ukaca wireba uno munsi urakoresha akanyamuneza kakuza muravye image yakijyagiye kwa curabana image uno munsi uriko nike kanyamuneza kakugwa muri wowe jewe ndavuga ko Imana yaramfashije sinovuga ko nico noba narakoze cyatari Imana yaramfashije kuba narize nkigisha n'abandi yego numva ko bwa bumenyi ko bwanje sinabwicaranye umufuko sinabwicaranye mu mutwe ngo nzo busazane ngo n'ubwanje jenyine no numva ko ejo cyangwa hirya ejo hari umuntu ashobora gufungura parce que namuhaye métier cyangwa namuhaye iki yes I'm happy ndaryoherwa cyane yego so reka tubandanye ikiganiro gatoye kaje mu kanyuma ubwira abakunzi ba cafe n'abakunzi ba Rajbaga ibintu by'ikinyamerika ni cafe shop yawe shasha cyo boza basanga akantu wababwira tu muri rusange jewe cyo no babwira come and try nze mugerageze hanyuma bavuga ngo ntuyemera ahubwo ibikorwa byawe bikurate nivyo bivuga amajambo so je ndindire ko abinjira bambwire ko biyumva kubera ndabikoreraho sindabyikorera ndabikoreraho kwenda baryohera kugira bashobora kuba baryohewe cyangwa niho batigeze bashakira no kongereza bisanze ni mu rugo bambwire ndacamariyore parce que nico ndiko ndabakorera ego kandi gushimire hama twongeye dutumire n'abantu kuza kuri Rajbaga kuri Avindirize arwandi kiraro ikindi naco twongera ko nuko sinzi ko ari ga promotion canke waguze byinshi ushaka kugira kuri umwanya Rajbaga rangahe imwe tuge Rajbaga yacu signature drink tuge signature food burger ni itangura kuri 15000 hari niziri munsi ya 15000 itangura kuri 10000 hari nama sandwiches y'ama shawarma hari nama sandwich y'ama chicken fry yose ari kuri 9000 10000 hari nama burger y'ama chicken iya tumenyereye muri KFC vuze KFC abacha bamenya ndiko ndaza nkuna jewe vuze KFC bamwe bacha batora so najiri ko ndabitora ko yandiko ndegera cubibona so nivyo dufise kuri umwanya kandi tuzoguma twongereza ushikaho twumva ko abi wacu uva ko bavuga ego barashobora kuba bari nko mu Kinindo canke bari mu Kinanira canke bari ahantu kuri bashaka ko muri basanza muhira ushobora kubabwira nimero za telefone ego nimero hari kuri umwanya ukoresha ushobora gutelefona cyangwa ukandika kuri WhatsApp 68 81 93 81 basubiyemo kandi ni 68 81 93 81 navuga mu Kirundi ni gatandatu umunani rimwe icyenda gatatu umunani rimwe basubiyemo kandi gatandatu umunani rimwe icyenda gatatu umunani rimwe so asante sana karibu tera mzee nabiriye bimeze neza cyane biraryoshe asante sana woza kuma feedback kuyerera sasa